Uravuga bro tube professional. Twige kumenya gukoresha umwanya. Ibyabereye mu Rwanda bari bafise umwanya uri determine. Igitaramo cyatanguye gitevye byasaba yuko bakorera ku mwanya. Rero ucuja nga kuri stage ukabandanya ko bawukuraho ukanka ijya ni article ya nyuma bijya twese twakoze imiziki barabitugize. Uko vyagenze kose bavuga ati umuririmbyi uko vyabimeze kose nubwo umwanya wagiye kumuvugiriza kindirimbo yundi muntu kuri stage bivana uko vyabiri nuba wamuhaye bisigura iki kuba professional ni gute bambwiye ko ndamara 2 minutes nambe zo ndirimbo atazo wari office genda muri je ndibuka kera waraja muri studio ukagira aka mixage kiwawe akaba ari kutanga kakwaye ni ya 2 minutes ngene bagohaye Kirikou nawe Kirikou umu DJ yamanutse ava kuri stage avuga ati si vyiza ko umuntu ashobora kwereka aririmba ugacu genda muri ico gihe naho rero sivyo ni nkuko je réponse ndanga kuri ico faut kutumenya ko tuba professional none gute ushobora kuri umurimbyi uri professional udata mu DJ office oya ariko bari bagiye gufasha naho buje gufasha hariho gufasha naho ugiye gufasha ari ama norme radio naho bugiye gufasha none vyashoboye guhomba igiteramo cha Vestine na Dorcas umviriza igiteramo cha Vestine na Dorcas cishwe nuko ata nta promotion ikwiye cyari gifise fanga igitoro ngiginga niba kutumira muri Magic tujane niba kutumira muri Silent Vibe ndamutse mama Ozi tumutwara muri Silent Vibe echo kabisa yes tuvuga ngo kutashakura mutsa Ozi turamuramukiye murambuza ati Ozi yambu no mukijo mwese bakumva Ozi muramuze Ozi narakuratwa bakunzi ba Silent Vibes exactly bakunzi ba Silent Vibes kumva mvuze Silent Welcome ladies and gentlemen muraho murakomye nizira ko meze neza muri hose nitwa Frank di Answa ni kuri Magic Channel TV ndagushimira cyane wewe ushimye guhita mukuraba ino video so no musi ndi kumwe n'umuntu adasanzwe kandi kuko tuba tumuramutse imbere yuko dutangura amategeko tuzamugana amaza kumubwira ati mamuge ndi mu kiganiro gato nyihangane yes ni Simbizi zose mavumba muramaze kumenyera vabi yiwe ngene yemeze ariko kandi ari kumwe n'umusani wiwe ubona Simbizi agumazana abantu bagiye batandukanye munazanye indi sura nshasha byabaye ku munsi wa gatanu ibi byabaye ku munsi wa gatanu bishikira Double Jay mu gihugu cy'u Rwanda vuga bishikira na Kirikou nawe nyene ni kiki ushobora kwaza kubivuga ko kuba vyari kujya mbega uraje besha ifata nko gufatwa nabi ko barundi no sugufatwa nabi kuko biga nanje ibyo mvuga hari abantu baza mu commentaire ngo bari imyona bafasha nabi kaka hari ama realite tugomba kubamo kugira ino industry tuyihindura umuganga ugiye ukamubesha ahugwaye avura ivyo mubwiye wewe sivyo harageze yuko zo turabwizanya ukuri kugira ino industry yacu ishobore kubaho umuganga ngiye nkamubwira urabona hariyo ingwa ndakunda gutanga karorero isumbi ifatira ngaha c'est-à-dire nambi isumbi iri ngaha haba hari quelque part igikomere kiri epfo sivyo mumugore yavye kuri cesarienne mengo arukono yo bagomba kubaga ahantu bakubita anesthesio ngaha boss I don't know ni ibintu bivaye umuhenze umuganga we isumbi igufatira sivyo isumbi iba ari efe hari igikomere kiba kiri hepfo y'umutumba nyuma isumbi kizanga ugiye kwa muganga ukambwira ati muganga je ndagwaya hakumubwiza ukuri yuko ufise igikomere abyo muganga acavura ngaha urakira oya n'andi usanga baguma baguhereza imiti ya bikaguma bigaruka or barabanza kuvura igikomere uramaga bro bari kubanza kuvura igikomere nuko ro bizabigenda twige rero kuza turavugisha ukuri ibyo twiko turakora turiko turerekana igikomere turikane n'isumbi ariko bijya vyabaye n'isumbi uramaga bro igikomere ni ikiherero igikomere rero ukuri uko kuri nyene kurababaza bisanyene bagufite nywere mu kuvura kwiteka amadetore yakacu yes ariko uko vyagenze kose bavuga ati umuririmbyi uko vyabimeze kose nubwo umwanya wagiye kumuvugiriza kindirimbo yundi muntu kuri stage bivana uko vyabiri ko nuba wamuhaye rindira gato
ivyo twama twabibonye je ndibuka muri Dunda na Buja FM Scott Mengo ni waruriwe hari umwanya babaha utarenza bari babaye baraguha iminota 10 canke 5 ugaperforming iyo minota rero hari abantu baca impamvu bijya bigoro byaciye bihara Fizo yaraduze kuri stage acagomba kuri acari mu mwanya munini yabicera babaza n'abandi nabo byibuka sinzi ko ari wari urabyo bisigura iki kuba professional ni gute bambwiye ko ndahamara 2 minutes nambe zo ndirimbo atazi wari office genda muri je ndibuka kera waraja muri studio ukagira aka mixage kiwawe akaba ari kutanga kakwaye ni ya 2 minutes ngene bagohaye mu minota 5 bagwaye 5 minutes urashaka kurima mu indirimbo 10 urabyo genda gira mix meyati bakunda no verse bakunda ni hano habatesa gira bifatanye mu DJ wawe kugira utuntu utware kajya kantu abari kuhereza DJ hamugenda ukubite imanukira ugende yo ni professional aburi professional bakubwiye ati muza kuririmba indirimbo zibiri gusa uraro indirimbo zibiri ni minota ingahe ni nza kumara iminota uwo ni professional urabyo ibintu rero bikunda kuba ibi by'iwaje urabizi yuko ari ibiteramo bamabaza ng'abari bakidoga ngo ashiyaze mu gipolisi ngo kiravyugara ugasanga cyaje kuvyugara kubera mwarengeje amasaha urumvaga bro mwebwe mwavuganye yuko igiteramo gitangura ino saha gahera iyi saha mwebwe rero mugaca mushaka muririmbe inyuma y'amasaha ategekanijwe urumvaga bro tube professional twige kumenya gukoresha umwanya ibyabereye mu Rwanda bari bafise umwanya uri determine igitaramo cyatanguye gitevye byasaba yuko bakorera ku mwanya rero ucuja nga kuri stage ukabandanya ko bakukuraho kanka igani article ya nyuma bijya twese twakoze imiziki barabitugize je bigeze kunkura kuri stage twari kuri indirimbo itarenga ayo muri 2009 man invest yanje shikiriwe twari team turaba petit bane wambera kubita invest wa kabiri haya yere ntangwe gufyeta iminwa ariko ndi kuri stage namba nyene urupira uruki namye gufeta iminwa nyene ngo ntamwe vese man Usain Black niko yitwa agira amadanse yagiye yaza applaudissez s'il vous plaît applaudissez ivyo rero uti mu bisanzwe mugabo nivyo babikorera abandaga yes ariko rero gutu ushobora kubikora muri ivyo mukuru nkujya anye muri munini nka Double Jay wisemo kwitwara kujya baguhaye minota 2 ariko arasezera for sure sinzi ko nimba uravye video neza yereka aririmba indirimbo yo kubasezera ya nyuma ariko arasubira inyuma aca muvugiriza kindirimbo rero namba bamuvugirije ko muri ubwo buryo nukubera naho ne mumba stadire hariho ingwano zabaye kugira ave kuri stage uravyumva munakubwiye twamubwiye ave yaranka ama kuri Kirikou nawe Kirikou umu DJ yamanutse ava kuri stage avuga ati si vyiza ko umuntu ashobora kwereka aririmba ugacu genda muri ico gihe naho rero sivyo ni nkuko je réponse nanga kuri ico faut kutumenya kutuba professional none gute ushobora kuri umurimbyi uri professional udata mu DJ office oya ariko bari bagiye gufasha naho buje gufasha hariho gufasha naho ugiye gufasha ari ama norm radio naho bugiye gufasha none naragendanye n'abategetsi batandukanye sivyo hari umutegetsi yambwiye akantelefona jewe ati Idris biti ati ejo nzogenda gusengera sivyo mu kazi kiwe barafise serire de communication mugabo bivanye n'ivyo yagiyemo atarakazi kiwe bidabanye n'akazi agaca nironderera jewe ati ndagukeneye ejo uzoze uzanyaga kamera uze kumfasha gufotora tuno tuntu uravyumva c'est rero hari abantu bamaze kwitahura bazi ivyo babarimo byagaca mbwira ati tujane ntacyo bitwaye suvuga ngo waje kumfasha no memenye yuko hari brand yanjye zako biri haje hari amakamera zako bari haje ifu yuko gufata ama mesure y'ikintu cyari cyo cyose gishobora kuhaba ya rero kuvuga ngo bazimije ni bazimije amakosa umudiri atazimije amakosa ari ku muririmbyi yagiye atiteguye atipanze abarundi benshi byarababaje ugereje kuri ama commentaire agiye atandukanye benshi byarababaje kubyumva yuko hari yindi ngingo umuntu ashobora gufata bega kugira ngo ejushe nk'igihe yejo habeho ikintu gihinduka muri umuziki w'u Burundi iki kintu abafana bo mu muziki w'u Burundi bokora abaririmbyi bo nyene en personne iki kintu bashobora gukora abafana d'abord barakwiye gutahura abafana ego ndabizi ko bakoresha fanatisme cyane sivyo mugabo iyo umuririmbyi yakosheje ufite mu Burundi dufana muri
mu mwijima bro. Sadi urumva naho umuririmbyi ndamufana naho yokora amafuta ameze gute cyo tugomba kujana urabyumva abaririmbyi bacu bashaka guta mu rudubi ife ko uno munsi abafana bigishwe umuririmbyi wabo yakoze amakosa babe bafana bonyene bo tuma umuririmbyi asaba imbabazi agapostinga ati nukuri ko Imana nadekonye mu mbabarira urabyumva abafana bacu abaririmbyi bacu nabo bamenye kuba professional bamenye ingene bashaka gukomunika n'abantu nze bakamenya ati je namba natumiwa ndafite team umuririmbyi amenye gukorera gushinga ubuekipe biroroshe man kuva ngaho uvuga ati je mvuye ngangiye mu Rwanda ni hafi namba babe bakuriye indege umuvuga uti jewe mu DJ wanje cyangwa umuntu abanza gupana agende n'imodoka byama byabaye urabyo nigihe ba Bruce Melody bazanga abana yuko ari babaza n'imodoka kandi akaza n'indege baje kugira nashaka kumenya ati bajya abantu abarundi bashobora kumvugiriza gute hajya umuririmbyi bakuvugiriza nabi hajya brand baba bahishe byatari ngabyo rero ni gufata ama précaution ama mesure umuririmbyi akamenya uti jewe ko ndi umuririmbyi nata buryo mfise mugari ushobora kubura abagenzi ushobora ati ngo tugende umvugirize umva nk'abaririmbye nk'abafate nk'aba Double Jay ba Dramati bande baga n'abaririmbye amaze kugera ku rundi rwego man kubwira ati Philippe y'abana babunda usaga trip mu Rwanda bana bintu byatari ati mugabo vraiment Philippe twashaka gusanga nane idiri ryahiye bavuga ati abana ariko ndirihira nitike reka tujane ati turonka aho turara ati po twenda gusupporting ni ibintu biriza yes kwa game turimo tuko turafasha no gushigikirana gusa kwa game ni haragera aho tuyivyaza ivyunguka uno musi bakora ivyunguka ni bakeya nk'abantu bari muri promotion genre abantu bya ari abapeti nakunze bamaze kugira umugwi abapeti bagira ama challenge indirimbo hariho genge yitwa nambari kwa 257 mwe nivyo ku TikTok baga abapeti turabariha bakagukorera c'est bon biriko biraza bagora challenge zawe ni fresh bisigura yuko uno munsi Jose mavumba namba nanje ntori vyunguka by'abagatuka nico kizodukiza uravyo ko nanje nina ukendera ko service zo ndakuzanira amenye sinzo kubwira ngo uri drama ngo uri ngo drama oya uyu ngene yunzanira amahera nje ndawukeneye ndakuzanira iki amahera kandi igiciro cyashyigiye nukorerako kwa je mfise ibiciro by'iwanje nundi mwasa afise ibiciro byiwe kijya ngene wowe mugiye undondeye ukandondeza amahera nanzi igihe cyose nzogukenera nta bya undugu ni bingine nzogutumira ati nuze ndafise urubanza ndafise mariage uzoza wicare navyo ngukora ngo Dramati yaje ngo ari mu rubanza rwa Simbizi ngo nagurukira ririmbe ibyo habimo bitari muri kontra ibyo nibishobora ku kuvyere bibaye vyatumye besho avuga ati mbega ama concert ahari yo gusozera umwaka y'abanyarwanda mbega uko bazoyitaba hari cyaraye besho bariko barakomanta ko yuko vyashoboye guhomba igiteramo cha Vestine na Dorcas umviriza igiteramo cha Vestine na Dorcas cishwe nuko nta promotion ikwiye cyari gifise ariko yarabaye Modeste yarakoze promotion oya hagati ya Modeste ndetse n'amamidi ingwane yaye ntayuzi nyuma yaho bamwidoye ubiriza ingwane yaye ntayuzi promotion sijya kuja gutegera umuntu kuri airport ijya ni kwiye man hari abantu ngabe n'imbuga batwebwe ngaha urabyumva hari abantu ngaha igiteramo cha Vestine na Dorcas ntibagishije amaranga mutima promotion ntiyari kwiye bajya abana barakunzwe niki cyatumye urabyumva ikintu cyatumye bitagenda neza nibyo ndakubwiye yuko promotion ntiyari igitaramo ni cyavuzwe none ubwo igitaramo cha Vestine na Dorcas cyavuzwe kiravuga nk'icya Christophe oya mutikezi ngira umuntu akazi igitaramo cha Christophe ni baki batabizi nibaki zishika ku 2003 bivuye ko baguze nk'itike zishika zidashika n'igihumbi birashoboka birashoboka mugabo urumva ko zaguze mbega ntabwo hari yuko nibitiramo bibiri bisigaye vy'abanyamahanga si zimwe aba Vestine abajya ba Dorcas na Vestine na nuzenya na nuze d'abord urabona abantu wisa abantu barenga igihumbi bariko amatike urumva dufate naho bari abantu wisa par exemple dufate ko inje abantu wisa DJ Paul inje abantu wisa baheje kunguka bivanye kubera cyagurisha ibiboreza avyomba mugabo rero iyo uri kurakora igiteramo nyisho witeza amahera gusa yo ku muryango atabiboreza birimwe autapa n'igipasi uravyomba abantu wisa bonyene ku giteramo nkakijya amusteri imwe ashobora kuyigura ibihumbi 10
kandi arayigura urabyumva inyungu urumva yuko ibamo cumenya ati kandi urumva ibindi navyo ibintu by'ibiteramo ntuzo bibaza yuko inyungu z'igiteramo ari bijya wowe ubona nashaka gutegura igiteramo kugira gusakize kwitaba umuntu umwe kubera ntuzenya ujya Modeste hari projet bagomba kumurika hari inzu bagomba kubaka mani none usanga batumiye bajya hari inzu projet bagomba gukora hari kimol kinini yiki bagomba kubaka none ugacubona gusa niyo ngo hari amantete tuzeza guhindura ariyo mpamvu Christopher niwe nawe tuzogenda mani bajya bari professional igitemo cha Christopher byatanguye ari one man show mugabo mu nyuma baravuga ati none mishobora gukunda baravuga ati tuzofa tugiye ngira ngo kubera ubwo umuntu yashoboye kuyitegura avuga ati reka itamo gushiramo aba jeune b'abarundi nibaza ngabe igitangaje rero ejo bajya ba Dorcas nande baje kuririmba abafana bose baciye bataha chetela hari abarimbye abarundi batambye biro abarundi barakunda abanyarwanda maybe abarundi barakunda abanyarwanda man barapenda abanyarwanda okay kandi ivyo nibisanzwe na kera twatanguye abanyarwanda bakunda cyane abarundi kandi abanyarwanda barakunda abarundi bavemo mu gihe cy'abaruriro cyaba some over mix bande zabakira dodoro muhisi baragenda hariya mu Rwanda bakora ibintu bya bien tugaruke kuma award yashoboye gutangwa ku munsi wa gatandatu kugira ngo dushogira bana kikireko kirahinduka ikireche amaze kugenda dusuzira gatonya hari amawodi yashoboye gutangwa ayo baye basadumi ndetse nabandi ako benshi bagenda atanga amakomate ati gute award canke barondoro bari guhasa do ntibazonkiza bariko bayihasadbi nese ntibazonkiza yakoze ntibazonkiza n'umukinyi akomeye yakoze ikintu umukinyi akomeye yego igakomera aha mu karere n'umukinyi akomeye cyane ugerageje kuraba ama award yashoboye gutangwa mbwira abarundi babiri yanywanishije bazonkiza kweri n'umuntu yahuje nde na ugereje kuraba amaboko muri entertainment yakoze iki ege ni ya live ni ya by'imiziki mu miziki Saidani bazonkiza yakoze iki amaze gukora investition ego duhagare kwanza ku mawandi yashoboye gutanga iyo muye n'umugore wiwe arambwira ati ngo je ngo ndakunda ibiganiro byawe na n'umunsi umwe aravuga ati genda ugura igitoro atakira ibihumbi jana ngiye mugabo karabasasi yaramaze kubagaburira mwe bwaza ama content amaze guca tuko turavuga ibya Satubi n'uburambaje Satubi nka Saidani namuvuga ko ibiki ego nshaka tuganire cyane kuri award zimeze nk'iza football fresh none kwishure ntibabahereza impapuro wewe diplome yose urupapuro sikipapuro baguhaye awadi kire importance forme kiba gifise ikibege important na gaciro kaba kari nyuma arabikwiriye cyane navyakwiriye simbizi sad barabikwiriye kandi ko okay nuze ntiyatanze amashugwe Cedric awadi za mbere yatanga amashugwe ama medaille muri AJS none alors rero awadi ikire important sikijya baguhaye na gaciro kinyuma ico kintu bro aragikwiriye ikibini za awadi ukabara awadi bavunduriye umuntu ngo Pizzo John aki yakoze ninde yimbama wese nuwahi kuri award nazo turaza tugume kuri award gusa ayimbama wese reka tugume kuri award hari award zashoboye gutangwa na platform show zimwe umuririmbyi w'umwaka muri East Africa atura Diamond ama mu Rwanda umuririmbyi w'umwaka muri East Africa atura Dramati ivyo nshobora kwisigura gute rero ibintu by'imiswere urumva enda kwereka ikintu kimwe kiyokomera kubera iki none nk'ibyo uza kubimbaza gute ibyo mibyo nanjye nk'umuntu mbwa ndiko ndagira commentaire ku bintu mwe n'ibyo mari tuzane ibintu bizima mani kubera iki namwe rwo itangaza ni mukure muze muramenye ibibazo bikuru muze oyaha mani ibyo bintu na promotion ndaba kakaye ibyo bintu gufata Pizzo John sexy none award imwe yaronse Pizzo John nindi numu diaspora waye yakoze iki numurundi ariko arakora naco ugafata award ukamuha Pizzo John iyindi ugacuyimuhereza ngo Diamond Platinums wako ino yakoze muri East Africa yarakoze Diamond bro menda kubwiza ukuri namba dukeneye ko ino game ikora tube serious ijya award bamuhaye Dramati mu Rwanda ntaniyo yagiye gutora yaragiye naye hagiye gutora yatoye erare zigira award nka za high people zimwe Natasha yaheba
namba ari happy people namba ari happy people award rero ibyo nizo spe kurabigaruka kw'ivyo ibe ni gutakaza umwanya nakubwiye yuko dufise igikomere kiri kuguru dufise isumbi ngaho ivyo bibazo uri kuranzanira uri kurambera ibibazo byo gukemura isumbi aho gukemura igikomere yes turi ku munsi wa Noel tuvure igikomere turekane n'isumbi yes turi ku munsi wa Noel dusozera umwaka ndetse utangura ya nyuma oya uje unubaza isumbi yego uje ugikomere tukivura reka dukonkriwe dukonkriwe kugikomera pana kora ayo high people ni sumbi naco bizodufasha high people zarahagera zatumariye harigeze kuza ibintu byango pama award byari imwe n'ivyo nyene iyo ntanamwe bigeze bitugeze urabyumva hari ama award akomeye tutige tujamwo ziyazanke za stress zari award nini hari ama prix découverte aho usanga hagiyamo n'umuririmbyi tumuhe support ugasanga twose support umuririmbyi bagengo muri high people namba happy people award rero tuvura igikomere mani tuvura isombi mani nobwirirwa nkaburara jengatungwa ni jambo jimana nobwirirwa nkaburara jengatungwa ni jambo jimana wewe ngufise uyo yobwirirwa akaburara agatungwa ni jambo jimana wobwirirwa ukaburara nakubaza urubatse bya vrai birashika mu gatungwa ni jambo jimana mu ruko exactement none gashaho kubaho mufise watumubura byose Reka tuganire kwanza. Yes, nisimbizi wose mavumba. Closer. Ya new face. Reka twinjiramo none kuri kwa nyihutisha neza kwihutisha kwa twinjiremo. Kubana n'umugore wawe. Reka twinjiremo n'indirimbo. Urara mu mugambi w'Imana. Imana mukumure mu muntu muri Eden yabashizeyo bari gusa. Atamuzo bambaye. New face. Kaza kwa tumuramutse kwanza. New face fresh. Fresh kabisa. Meze neza. Meze neza. Ni new face ni shusho nshasha tugiye kubona muri industry. Tugende kwanza n'ugendo rwawe kwanza rutoya. New face ni muntu ki? New face ni mushasha. New face kwizina ry'uburirimbyi. Nkaba mva mu ntangozi. Ngozi majahe. Ngozi mu komine Busiga. Ava muri komine Busiga. Yes. Yako wakwiye tunasikiye. Uri wacu umunyengozi haye nyene kugasaka. Kugasaka? Kuri centre. Hapo fresh. Yes, indirimbo nshasha je nayumvise indirimbo nziza imeze neza. Ni indirimbo yitwa Closer. Closer ya. Closer ya New Face. Kubera ki Closer d'abord? Kubera iki ubwirwa ukaburara? Agatungwa n'ijambo ry'Imana. Ni kwera umukobwa. Kwera urukundo ya. Urukundo gutuma ubwirirwa kandi ukanabura. Yes man. Biramaze no kumba ko man. Yeah man. Canke ni amajambo usanga babiri babesha abakobwa. Samajambo kweri. Urukundo rubaho bro. Yeah. Yes, indirimbo yabayakiriye gute? Ndimba sose kwa gatanu keze ubu hezi imisi ibiri gusa ariko bariko barakira neza bivanye na n'inshuro ya mbere ndirimbye indirimbo nkarimba video audio abisora byose ariko bariko barakira neza kubera ko ugerageje kureba commentaire na views bariko barakira neza cyane kandi ndabishima cyane gose kabisa. Ukubera iki kwifashisha Simbizi? Simbizi n'umuntu akomeye cyane kandi n'umuntu afise ubufasha bukomeye cyane byaba mu buryo bw'impanuro canke mu bundi buryo butandukanye niyo mpamvu yes. Yes. Urazi n'ikindi naco nkundazi na interview mwari kumuha nenda kubesha nico gituma yifashije wewe ubu ntashwa ihari nawe ukaburi mu biki mu vyunguka urumva nk'uyacha zani vyunguka ati Simbizi wewe rero franga igitoro ngiginga niba kutumira muri Magic tujane niba kutumira muri Silent Vibe ndamutse mama Ozi tumutwara muri Silent Vibe ejo kabisa. Yes ukivuga mbe kutashakura mutsa Ozi turamuramukije murambuza ati Ozi yambu no mukijo mwese Ozi muramuze Ozi narakuratwa bakunzi ba Silent Vibes exactly bakunzi ba Silent Vibes kumva mvije Silent Vibes na bakunzi ba Silent Trick bakunzi bose bakadukurikirana. Ikibazo kimwe mu byo barambaje muri Silent Trick ushaka ndo kwishuza ngaka ikiganiro kitigeze gipostinga kuri Silent Vibe ni vyinshi mzee cyane ikibazo kimwe avuga ati iki kibazo ugenda ucishwe mbere yo byo guparanga ndashaka utubwire ngene Simbizi yamenye na madamu wiwe aha kana
madame kugira tumenyane je twahuriye ku bantu batamuzi ndiko ndavuga madame wiwe niko yakunda muzi mama vuga ati mama mama mugisha mama mwamikazi niko yakunda muzi afite umugore mwiza kandi atesa cyane ariko ugereje kuri basimbizo kubaza ati vivre barajanye vyagenze kutugana mu nyano umva rero uranjagingiye ko oya abandi bana pana jewe ndiko mvuga abandi bantu umva nk'umunsi babonye twagize nka mariage bazovyemera vra abatateka ni bazovyemera nukuri ndavuga kuri mariage nzobwiri numviriza nabwiriwe ndaburara kugira ngo je nungwe n'Imana mana nabwiriwe ndaburara ndabivuge yuko reka ivyo mariage bitugane mariage bitugane umviriza kandi akushuje kibazo nyina mwamikazi ngene twagonganye hari nari mu vyunguka hari muri 2020 Niko ndakora campagne niko ndakora akazi kivyunguka muri 2020 niko ndagirira branding y'umwuba wa vice president ico gihe honorable Gaston Sindimo niko ndamukorera campaign Gaston Sindimo nimvukire mu Nyakabiga nyina mwamikazi no mu Nyakabiga rero baje gusupportinga Gaston cyambona umwana mwiza turayaga uyo twahuriye mu kazi mvaje ko durira mu kazi ndurira ngo ubukurikira tuzatuzananye ndibuka ko uherutse mwana baje muzananye mu kiganiro muri Southern Vibe tware ko ubukurikira kandi muzamuzanye mu kiganiro tuganire hari ibintu biryoshe cyane kumva simbizi umenyere mu bintu induru gusa mugabo araba romantique rimwe na rimwe rero tuzomuganira ko igihe siko romantique ndabwirirwa ukaburara jenga tungwa ni jambo jimana bisembre kwa umuhambere ba romantique fungo umuhambere ba romantique nubwirirwa akaburara agatungwa ni jambo jimana aje gukoresha imodoka yi mapine nibandoge mapine bagora mapine simoteri yani bisanzwe aje gukoresha imodoka yiwe mu buyenzi ariko rero tuganire kugiye bitandukanye veranze iyi weekend hama kandi nindwi kandi twinjiyemwo ya nawe ndetse no gusozera umwaka mushashi tuzoganira ibibazo bikenya cyane bishaka kuri bine ariko kugira ngo twuzuze ibintu hama twahejeje banze kwanza no nabanza kwanza duheze n'uyu watuyaga ivyacu yego gato tuganira neza cyane uyu musore wacu abwirirwa kabura ikintu ushaka kumenya kwanza target ya ufuse muri industry niye kuko ari benshi twabonye baza simbizi yaza mugakora barasubira inyuma mbega nawe niko bizogenda yagiye nace no babiraranduye aha raba nkujya yaragiye mbega uyu naswe bizogenda ingwane uyu rikavuge reka twishura gato kujya mu peti kibazo yagize umusponsor wamutangira ivyunguka habaye ikibazo cyo wamutangira ivyunguka kora industry no munsi udafise budget ntigipasa urabyumva duje dufatana n'ibyo yaraye bibaye dernièrement ku baririmbyi bacu abaririmbyi baraba dernièrement narakivuze abaririmbyi bagiye hanze na Satu agenda muri Swede Kent Pini bajanye mugabo igihe bagenda Dubai peut-être muri Swede siningene vyagenze mugabo Dubai mengo Kent Pini bari bajanye manake uno munsi umuziki hari abaririmbyi benshi sanga bafite talent n'uyarimwe sivyo bashaka kuba ufite talent ukigwanako kugira ugire nyene aho wigeza hama abagushiramwe imitahe bakaza mu nyuma arebyo bijya vyabaye nko kuri Dramati no musa afise abantu bafise imitahe bamujije ko barriere ari mama atigeza performinga cyagiye cha downtown haya kuri World Beach nimwe bashavuga ati ngo arishima tuba something like that kubera iki hari abantu bama baje babona tala yawe bagaca bayizera bakayishiramwe inoti nivyo navyo ashikijya mu petu mwena kuzanira kijya gihe ujya keri mwena zana hariya yafise umuntu amushiramo amafaranga mugabo hari ibindi byagiye biba mujama chariretira na YouTube usanga ari kenshi aba artiste ibintu abikunda gufira ni gushiramo amaranga mutima cyane amasantima menshi ukagomba gufata business ukagomba kuyivanga n'ibintu ukayifatanya n'umutima umvaga bro muri ico gero abantu benshi baca baferinga wowe nakayantumiye ahantu kubera yantumiye reka ngende ugacibagira yuko uri umu artiste ufise brand yawe ushaka kumenya ibishobora kubera aho hantu wabyumva nayo mpamvu rero umuririmbyi wese aba yaci ari n'uyu aba yaci twamushira ko ibiganza tugeza kumusuiva kugira agize amahirwe bro sikuvuga aho tuba tuzanye ni ngomba ashike sivyo n'umuganga
arabavura bigakunda n'abandi bavura bagapfa gusa ama infection iyo uyivuje neza arakira uravyumva canke sasa rero uyu dufate ko ari infection infection iyo ufashe imiti neza ko muganga yabikubwiye urakira urabyumva iyo uyivuje hakiri kare ugafata imiti neza urakira kujya ni formule ni azithromycine ni doxy ni cycloxacine cyangwa doxy numbaze ni formule ku bakobwa nabo baravise ajyama bacubikita muri nyina gutya babiguhaye ni minsi mbwa ugomba kugira ubuyu wayi ugomba kunywa inzoga hautapona rero uyu ndamuzanye nka infection infection IST niko bazi IST infection sexuellement transmissible zirakira pana sita uravyumva manake sasa umuhaye formule umuririmbyi uri mu ntango ukiri underground umva underground cyo kumena upcoming underground uri musivu ubari urubuto uravyumva wiracyari urubuto mwego rubuto rero gico ndamufasha gusa ningene ushobora kuruvomera nyinshi ya gukura ukagira ikorazi no kwa kwishuri waritse wari Minerval twe rero umvise rero yuko aba yazanye ivyunga kugira umuntu ashoboye kumukocinga nako cyo ntamba mu rugamba aravize umushahara naba siko bimeze bavize imije rero sigiturire siki kandi navyiza kubukubera ko hari haburi kuraduze nawe bwawe uraza kuronka igitoro n'ubuzima uraza hari n'abandi turatibura si bibiri gusa turaduhuza tukaratibura tubonye umuntu ari mu nzira itariyo tubona yuko ashobora kutwicira gahunda turamutibura nako ndakoze target ya ufise muno muziki niyo target yanje ya mbere ni guteza imbere ubuzima bw'iwanje jewe nyene hama bwa ubuzima buteye imbere nkabona n'ukuntu nteza imbere igihugu ciwanje canyibarutse biciye mu mpano yanje yo kuririmba bigasha bituma bizomfasha gutunga wa muryango wanje weje hazoza niyo target yanje fisa muri music. Yes, usura kubibutsa YouTube ya kugira ngo umuntu seka dukurikirana agende kuraba indirimbo yawe. Jewe vraiment nawe mfite ni indirimbo nziza imeze neza isema jambo meza kandi cyane. YouTube yanje ni New Face ka Boss. Tugenda hariya acu usanga kindirimbo yanje ushobora kugira subscribe hama ukazura kurikirana ibikorwa byanje. Yes. Ufite indirimbo zingahe kuri YouTube? This is my first song, ni indirimbo yanje ya mbere ngiye kuvuga kwanje kwa YouTube. Yes, reka twizere yuko umwaka wa 2024 azora umwaka mwiza kuri wowe ndibaza. Yeah, ni umwaka wanje nibaze ko ngiye gukora ibintu byiza cyane. Asante sana. Wagwan utapize kulize. Sasa rero. Nabwiye ko ari ingingo zishaka kuri status ushaka kutuganira ko. Ya mbere ni ya kabiri ndetse ni ya gatatu. Zose tuzaho ziganirako. Hariho ivyaraye bibaye ama awards batanze. Za live show. Yes. Za ego hama turaza kuganira kandi kuri kino Double Jay ingene bashoboye kwakirwa canke gufatwa mu gihugu cy'u Rwanda. Hama tuganire ku rugendo rwa 2023 bya kuri Simbizi ko barugendo rumeze gute. Urugendo rw'inyisho man. None bazaye ko ndonka amahera yo gukoresha imodoka ro 25. Ro 24 ejo nibusari no we. Ro 25 bagendaje gukoresha imodoka muri garage. Mugihe abandi no munota ariko barasevinga bapambana bafise biyumvira tejo bizogenda gute. Mekanisha yagomba gukora imodoka yacu none ukura he higitoro. Urumva ko atakibazo na kimwe mfise ivyo abandi barira je nifite ibindi bibazo 2023 n'ivyo abandi 2023 yabaye umwaka umeze gute kuri Simbizi nakubwiye turi nzo mbana ndi muri garage no masaha ubona ko hagenze neza kaje kuja muri garage sikibazo nikugira mubone yuko ndi mu nyisho mamu na kamera man warese mburugiri ka kwa itengeneza kure uraba abantu baza kuronka ivyunguka kubera black niye uyu hapa Eki modoka ya muri garage. Kwira abantu none nibutse yuko ari abantu badafisaka imiduga yindi iparitse ku station. Nibutse gusa yuko ari abantu barindiye akazi cyanda batelefona ba de garage. Nta mahera ya gusa dutanga. Tumumuha akazi. Turafise ingorane imwe. Imwe y'abarundi dufise. Iyo ndiko ndavuga ivyunguka barakunda kuvyitana ngo no gucoresha. Uranyumva? Oroje ndandaza service.
n'ivyunguka biratandukanye for real jewe ndazi hari aba diaspora benshi nukuri abitwa ba Ivan amushiremo na Ivan abitwa ba Ivan abitwa ba Olivier Agera no ikibazo rero gari niki uno munsi umuririmbyi nk'ayo dufise n'aba diaspora twe baduha amahera nituba twabacoye ni babandi batahura neza ko ibi turiko turabikora tubikora kubw'igihugu tuvugira kubw'igihugu kubw'ineza y'igihugu bro ikintu wavuze kiramblessinze akiramata urabivaga bro kacubona nk'umuntu nka kijanya uramuzi kijanya ni wamaye amahera yakona tijya muri studio ari undi mu diaspora ko Andrea Afrique du Sud harungise ndi live arunka amajana 2 ati ndiri mo ndayigombora igiye kuri yaragiye ko ndayikure kwa kori ndayitware kwa jiga abona hari aba diaspora ntiwacoresheje babivaga bro mugabo atahura akazi ikora gacha direct bita support ndazi ko ideplacer ndazi kugera uko siva rero je ubu nawo service ndandaza ni service ituma umuririmbyi ihereza agaciro umuririmbyi kandi abaririmbyi batahura industry ikintu cyitwa industry abandi nko mu Rwanda bagwita ngo n'uruganda tugo ruganda nta ruhari ugo ruganda rushoboka yo habaye circulation y'amahera uno musi new face arambwiye ati bana bro ndakeneye ukuboko kwawe akazi ukuboko kwawe muri kino kintu ico new face akora we yikora mu mufuko ko nubundi muri studio kwa nuze yabaye yatanze abayamuhaye amahera wakoreye kwande irujya muswere nini iteka be yitwande producer ko iteka diwe wayikoze Diwana yakoze audio yakoze na Diwana audio ni Diwana ni producer ubitse yes voilà ukagenda kwa Diwana yamuhaye ivyunguka baje baswere bakora ama video nabone bakabaha ivyunguka none twe to blessing ko arabizireza yuko wewe iyo gutigita imyaka n'imyaka bataracha kuri channel yawe ko namwegwe mamukene kwiyagira na basimbizi na Alvin Smith nabandi bana kunda kuvuga ni bandi ku mameti rero kubera twebwe abaze ati yuko tuhaje tuzananye ngaha urabyumva sisa kubera iki industry ikushoboka ari uko amafaranga asirikira entre nous ugara yamaye jaranshikiri urabyumva jewe ujya ari karankorera imodoka yazogenda avuga ati bana bakora mu muziki ni sawa urabyumva ujya dushingira intahe urabyumva nanye uyu nawe bisaba yuko acayiyumvira nawene ama technique ngera akreya ama revenu azari direct mugabo no musi biroroshe imana bene yigwa mutahuye YouTube irabiragorera tujya duka bora twinjije ama platform aho ni sawa urumva basa nibo baratunga bafise basi anatanda yuko ta industry yacu tutarayirema neza sivyo mugabo plus basimbizi ni baba benshi bajya amahera batora amahera y'abasani batungwa n'amahera y'abasani industry zo birikirabaho nubu nabonye apere ya Kirikou nabonye apere ya Kirikou nga nayibonye kuri WhatsApp aho usanga nawe nuwe ari ivyunguka gomba zani nubona akiri kandi apere zitatu apere zitatu aho usanga ari vyunguka nawe nagomba zani ku munsi wa urabona ko hari ibitero sindamusiga yes mu gusozera rero umwaka niki kintu nka Simbizi nk'umuinfluencer cyangwa umuntu abantu bakunda ubifuriza Noel nziza ndetse n'umwaka mushasha nabifuriza Noel nziza no kuronka amahera ayabo nayanje abarundi muri rusange abarundi none abarundi baronka amahera yabo nayo wanje nene ayiwa bacwayo banakuzani none ujya sindamuha yiwe yeka yakora imodoka sindamuha yiwe ayiwe navamo yanje hari habo mudahura ariko oya abore abankurikirana ngaha nabo duhura mani abankurikirana ngaha uwumurikirana wese kino kiganiro namazi ko ari uwanje ndamwifurije kuronka amahera yiwe nayanje Imana ibahezagi yes reka tubashimire cyane mazuminga hanje tubashimire cyane abakunzi wa Magic Channel TV hama tubifuriza kugira Noel nziza anje kwa byo bakoze mani hariya subira kandi nindi bigiye bitandukanye asante sana muzee ndagushimiye cyane agira mikro yawe merci beaucoup abakunzi wa Magic Channel TV Imana ibari namwebwe mugira umwaka mushashi ndetse na Noel nziza asante sana